nimwumvirize ijwi ryanje nsaba Imana yanyu namwe muzoba igihugu canje. Bakunzi b'insamirizi mu byacu Bikira Mariya, ni wa mwanya wo kuzirikana ibisomwa vy'eranda vyo kuwa kabiri w'indwi ya gatandatu ya Pasika. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo cy'uko by'abatumwa kigabane ca 16 umurongo wa 22 gushika kwa 34. Izabo yo kuzirikana ni izabo y'137 nayo inkuru nziza tuyisanga mu nkuru za Yohani kigabane ca 16 umurongo wa 5 gushika ku wa 11. Ivyo dusoma mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa. Muri rya misi ishengero rirabahagurukira, abacamanza nabo bategeka kubakubitisha amahiri. Hamwe basigaye ari ntere babaterera mu mizana barababoha, babwira umucunzi kurarira neza. Umucunzi abuganira mu nzu ababohera amaguru ku giti. Mu gicugu Pawulo na Silasi basaba Imana bayininahaza, kandi n'izindi mbohe zirabumva. Isi iciranyiganyiga n'amazu ashaka kugwanako, inzugi z'ibohero zisha ziriyugururira, n'abari baboshwe basanga imigozi yari baboshe yavudaguritse. Uwabacunga yikanguye abona inzugi zose zuguruye, acafata inkota ngo yihimbagure, kuko yagira ngo abanyororo batorotse bose. Pawulo arasemerera aramwamira ati, ntiwiyahure, turacari hano twese. Uno yabacunga baramumurikira, agenda kwitura imbere ya Pawulo na Silasi, maze abasohoye hanze ababwira ati, nkora iki ngo mbashe kurokoka gabahanyu? Bati, emera umukama Yesu niho uzokira wewe n'abawe bose. Barabigisha bose ijambo rya Yesu. Buno nyene abogereje inguma zabo baca baramubatiza hamwe n'abiwe bose. Hanyuma abajanye iwe arabaza Imana cane, anezerewe cane we n'abiwe bose, kuko bari bemeye Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Warankijije Mukama kubera ububasha bwawe. Warankijije Mukama kubera ububasha bwawe. Ngira ngo ukengurukire n'umutima wanje wose, amajambo yanje yashitse mu nyumviro zawe. Nkuririmbire imbere y'abamarayika, ngira nunamire ingoro yawe nyeranga. Warankijije Mukama kubera ububasha bwawe. Ndagukengurukiye kubera urukundo rwawe n'ukuri kwawe. Ivyo waturaganiye birarengeye ivyavuzwe kuri wewe. Aho nagutabaza waranyumviye, ngo ngira ubwoba urabunkiza, ungira umutinyutsi. Warankijije Mukama kubera ububasha bwawe. Uraramvura ukuboko kwawe kukaba ariko kunkiza. Ububasha bw'Umukama bwama bungirira akamaro. Urukundo rwawe n'urw'imyaka yose Mukama, ntuhebe rero ibyiza wamutugirira. Warankijije Mukama kubera ububasha bwawe. Horani n'Umukama, inkuru nziza ya Yezu Kristo ngo tuyishikirize na Yohani mweranda. Sinabibabwiye kuva mu ntango, kuko nari kumwe namwe. Ubu nsubiye kumwe yantuma, ubwo nyene nta numwe muri mwebwe ambaza ati, mbega uroye he? Yamara amaganya buzuye umutima, kuko ndababwiye ivyo, ariko ndababwiye ivy'ukuri. Vyo babera vyo ngiye, kuko ntagiye. Umutabazi azobaburanira ntiyoza iwanyu, mugabo ninagenda nzomubarungikira. Niyaza rero azomara amazi isi, ayimaramaze kuvyerekeye igicumuro, ayimaramarisha ubutungane n'urubanza. Azoyimaramaza kuvyerekeye igicumuro, kuko
abantu batanyemera, ayimaramarisha ubutungane kuko ngiye kwa data kandi mutagisubira kumbona, ayimaramarisha urubanza kuko umutware w'iyi si amaze gucibwa urwiwe. Dushemeze iyi nkuru nziza ya Yezu Kristu. Gihugu c'Imana, uko twumvise ijambo ry'Imana tuyagiye, Paulo na Silasi barabandanya kwigisha inkuru nziza ya Yezu Kristu mu ntara zitari z'Abayuda. Abantu bakemera n'ibitangaro bigakurikira kubemeye Yezu. Uwo Yezu nyene niwe twumvise mu nkuru nziza avuga amajambo yo gusezera biwe, akagira ko abaremesha ko nahagiye azobarungikira umutabazi, mutima w'Imana azobafasha vyinshi. Tuzirikane ibi bikurikira: igicumuro giterwa no kwiruka inyuma y'itunga umuntu atagira Imana. Ubwa kabiri, akamaro n'ubushobozi bw'igisabisho. Ubwa mbere, igicumuro giterwa no kwiruka inyuma y'itunga umuntu atagira Imana. Igituma Paulo na Silasi batawe mw'ibohero si amakosa bakoze, ahubwo bakijije umukobwa w'umushumbakazi yari afise igishetani kimutuma aragura, bene kumutunga bakaronkera itunga. Babonye kimuvuyemwo baciye bashengeza Paulo na Silasi ku batware, barabadodobeza vyinshi, baca babatabwa mu gasho. Ngiyo ya nabi, ca gicumuro bikomoka ku kwiruka inyuma y'amaronko gusa. Uwo mushumbakazi yari yarasinzikajwe n'igishetani. Bashebuja hagushimira Imana ko abohotse, baharuye amahera bahomvye, yava mbere no mu gicumuro c'ubupfumu. Baca barabandanya ikibi gushika bapfungishe n'intungane Paulo na Silasi. Ico gicumuro n'ubu ntikirahera, haracara abantu bapfungwa kuko bashize ahabona ivyari binyegeje, abandi bagatotezwa kuko basaba ukuri n'ineza ko arivyo vyoja imbere mu vyo bakora, abandi baharanira uburenganzira bwabo, aba bafise kubukuru bakabakubita bagashaya. Abo bose bakamererwa nabi, kandi bariko bararondera kubohora uwaboshwe n'uwitwaje igikenye n'ubukuru bubi, n'uwacuritse amategeko, kumwe mbere n'uwamaze gucurika umutima mw'itunga, abantu akababonamwo imari yo gukura mw'itunga. Ubwa kabiri, akamaro n'ubushobozi bw'igisabisho. Imana ntiheba abayambaza, abayisabana umutima uyikunda. Igisabisho ca Paulo na Silasi cahinduye vyinshi mw'ibohero, gushikaho uwabarinda ahereje kubatizwa kuko yemeye Imana, nabo bararekugwa. N'ivy'ukuri Yezu yaratsinze isi, abwirizwa kuyimaramaza ku gicumuro, abatamwemera babone ko batumwanya. Ayimaramaze kuko umutware w'isi yatsinzwe. Ngiyi intsinzi y'abarondera Imana, bayambaze ijoro n'umutaga. Natwe turakeneye kwemera. Ukwemera Imana atari kwikurayo, atari n'uruhendo rwo guhamagara abantu batuguma iruhande basa n'abasasira ivyo turimwo, kandi umutima wacu uri kure y'ukuninahaza Imana. Turakeneye ukwemera kugira ngo ibisabisho vyacu mvamutima tubitura Imana, naho dusanga abatuboheye mu vyumviro vyabo bibi, mu migambi yabo mibi, canke ivyaboshe imitima yacu, biteba bigacagagurika kuko twakunze Imana, tukayihereza ubuzima bwacu mu gisabisho, nayo ikaduha umwidegemvyo ntagereranywa, kumwe n'ubuzima busesekayemwo akanyamuneza. Amen. Nimwumvirize ijwi ryanje, nzobimpa